hari ibintu byinshi rero byerekana ko imico yacu yari myinshi yari ishingiye kure ariko yayikundisha abantu kugira ngo batohoze cyane cyane. Ni naho yandika abadosoma imigenzo y'ikirundi avuga ati ibitwa nabifatiye umwanya ndabihebera n'ikiri nokoze kugira ngo nitwame hahandi natwe dutere imbere tumenye ibyacu nitumenye ibyo bazungu gusa nabyo birakenewe kubimenya atari ko cyane cyane ibyacu ndio dukwiye kumenya ati tubiteze imbere ati kuko n'abasokuru n'abagiye bogaruka bakadusanga hahandi bo twita bakatiyunguruza niko byandika mu ati nico gituma mpamagariye ugwaruka mpamagariye abantu bose babishobora kugira ngo bagire umwete n'ubwira kugira ngo batohoze ibi by'indimi imigenzo y'ikirundi. N'umuntu twofatira ko urugero rw'umurundi w'umutima gushika uno munsi yaritanze arihebera uburundi arihebera ikirundi kubera kuko yabona ko atabikoze atabandi bazobikora. Usomye amazina y'ubuhizi ntiwumva na kimwe, usomye n'imigenzo y'ikirundi migenzo y'ikirundi irakenewe gusigurwa ko hari amajambo amwe mu kirundi cy'ubu atacumvikana mu rwaruka rw'abarundi. N'ukuri dukwiye gushimira Imana yamuduhaye tugashimira n'abandi bamukurikiye bari mu makanda yiwe, hanyuma tukongera tugashimira namwebwe mwashatse kumuhimbaza uno munsi kuko iwanje n'umunsi udasanzwe. Kera mu kirundi bavuga ko ari umunsi w'umweru, umunsi wiravye ingondo. Tugira amahoro. Twiyumviriye iki gikorwa cyo kuzirikana ubuzima bwa Patiri Yohani Batista Ntahokja, tukaraba kandi n'iragi yadusigaranye kubera ko kuwa mbere hahise ku tariki 2 z'ukwezi kwa Munyonyo haciye rero imyaka 25 yitavye Imana. Yarabaye umuntu w'ingirakamaro mu vyerekeye inyigisho z'ururimi rwacu n'imigenzo yacu. None harakwiye yuko amakaminuza na cyane yacu y'Ingozi yogira ikimuvuzeko. Naho rero icyumviro cavuye, hanyuma rero kubera ko uwo mwigisha yarazwi muri kaminuza y'u Burundi, niho rero twaciye twiyumvira kubatumira. Dufise igisata cigisha ivyerekeye indimi, bariga igifaransa, bakiga igiswahili, icongereza, mbere n'ikiespanyole bakaciga. None rero naho biga izo ndimi, ururimi rw'ikirundi bararukoresha na cane cane iyo bariko bahiga guhindura mu ndimi. Twaciye tubona yuko kumenya ubuzima bw'uyo Yohani Batista Ntahokja vyofasha cane abiga muri ico gisata c'indimi. Batubwiye yuko yabaye ingirakamaro mu gutohoza no mu kwigisha neza ururimi rw'ikirundi. Banatubwiye yuko mbere n'ivyigwa no munsi vyavuye muri we, sinovuga ngo kuri we, kuko niwe yiyumviriye akamaro k'ururimi rw'ikirundi muri Burundi bwacu. Kuko turuyobewe twaba ariko nyene twiyobewe kandi tutamenye neza imico yacu, tuba ariko turaja atari heza. None twabonye yuko ari ukuruvyura tukagwigishanya, tukagwigisha abana, kuko nigwo ruzoduha akaranga kugira ngo ntidute n'akabanga. Kuba rero twaje kwifatanya n'aba muri Université y'Ingozi kuri twebwe n'iteka, kuko aho babimenyeshereje umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, nawe ashaka dutuma ko tuhaseruka kugira ngo twifatanye muri urwo rubanza. Kandi kuba twaje rero n'iteka, kuko kuvuga Padiri Ntahokja ni ibintu biduhimbara, ni ibintu by'iteka, kuko
ari umuntu yakoze muri kaminuza y'u Burundi, arakora birashimwa, arakora mu gihugu, umuntu novuga ko ari umuntu w'ijunje, umugabo w'ijunja n'ijambo nkuko bivuga mu Kirundi, kandi twaje kumuvuga no kumurata kuko nkuko bavuga mu Kirundi intore iraratwa. Umbajije uti ururimi rw'ikirundi urubona gute? Icambere ndarubona neza. Gwifashe gute? Gwifashe neza. Rujahe? Ruja heza. Kuko jewe kirazira ko niyumvira nabi ikintu nkunda. Naho dukunda kuciyumvira nabi, burya tugifata uko kitari. Ikirundi ni ururimi rwiza, ururimi ruryoshe, kandi ururimi rutunze. Hari abavuga ngo ururimi ngo Kirundi ni ururimi rukenye, ntirukenye na gatoyi. Rurashobora kuvuga ibintu byose bishoboka, byaba ivyerekeye imico n'akaranga, byaba ivyerekeye ubumenyi n'ubuhinga. Ikirundi kirabishoboye. Ico ni cambere. Ica kabiri, kwibaza ngo Ikirundi n'ururimi rutarenga imbibe. Ikirundi kirarenga imbibe cyane z'u Burundi, kuko ugiye muri Kongo uracumva, ugiye mu Rwanda uracumva, ugiye mu Buha uracumva, ugiye i Buganda uracumva, no mu Bwongereza kiravugwa. Kintu mu radio ya BBC gahuza miryango muhora muyumva. Jewe ico nzi nico nemera nico nizeye niko Ikirundi kija heza, kuko ubwa mbere amategeko aragishigikiye. Hariho inzira nyobora ntwaro mu byerekeye imico kama, iyo ico kiriho. Ubwa kabiri hariho inzira nyobora ntwaro yerekeye indimi zikoreshwa mu Burundi, kandi bigaha Ikirundi ikibanza ciza. Ivyo biriho. Ikirundi kiremewe mu mategeko. Ikirundi ubu baratwemerera, ahubwo bakanaduhimiriza yuko inama zose ziba zerekeye abarundi ziba mu Kirundi. Iyo ni intambwe nini cyane. Ikirundi kirakoreshwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'intango, muga tugasaba yuko ubutohoji bubandanije cyokoreshwa no mu mashuri yisumbuye na kaminuza mu myaka izoza.